ariko vyamara kuva ku gihugu ukacutuka n'umukuru w'igihugu. Bantu b'Imana ndavuga simvura. Ego ushobora kuba wumva yuko we muri wewe ibintu vyose ni amina ikineke, ariko nababwiye ni vya bindi nyene isi irazunguruka. Nyimba uje kumutuka uno munsi mu maso yo haboneka uri kuribaza ko bizogenda gute ngabagutumira. Iyi si irazunguruka kandi iyi si iragoye. Nta muntu yigera yifasha n'umusi wa rimwe. Wamukeneye umuntu agufasha siko? Urumva wamukeneye umuntu agufasha buri gihe. Iyo bije hose umuntu arakenera mugenzi. Nubwo mama wawe yoba afise amahera ngana gute ntureka kumwonka ngo motive ngo nuko afise amahera. Ntureka kumwonka ngo nuko afise amahera. Rero niyo mpamvu ndakubwiye nti nubwo bizogenda gute haduga hamanuka nta muntu nabajya abantu baba bakomakomeye bafise amantuze. Ndakubwiza ukuri nta munsi warimwe ndigera bareka kuvuga ati utaragira sabone kuri televiziyo yigira. Ntibirabaho. Amazi akomeza igi niyo yorosha ikiraya. Amazi akomeza igi niyo yorosha ikiraya. Amazi ashusha. Yego. Turabaramukije cyane abakunzi ba Burundi aho mwereye hose nibaze kumeze neza mukomeye. Mushimana kuri mikuru mbere yose ngarafise ngo bisanzwe bashikiriza ibiganiro kuri Burundi. Imbere yacu dufise umwigeme kandi bigaragara kaberewe cyane kandi atagase. Nibaza ko ari ubwa mbere kuri Burundi. Nk'abantu bakurikirana Burundi, reka tugusabe ubaramutse ucugirwa ko bidondora mu ncamake. Ndabaramukije abakunzi ba Burundi. Himbazanche Delicia niyo mazina yiwanje. Tari inkumi ntama turabakiriye mu rushengero niho bavuga turabakiriye we ku musozi. Turabakiriye kuri Burundi. Umusozi w'igikundiro. Uyu ni umusozi w'igikundiro. Amen. Uyu ni umusozi w'igikundiro. Rero ntumirira abataragira sabone mwese muze muyigire cyane gose mushigikire uno musaza. Birakenewe mufate mu mugongo mu mutera intege. Hajya mbe bavuze gufata mu mugongo babashatse kuvuga gute? Gufata mu mugongo hari abantu bari kubavuga ubu baca bumva umengane kuja gufata ino mugongo. Gufata mu mugongo nibaza yuko nyene niyo generation uvuze nyene bariko baravuka ubu uye cambu cababandi bavuga ati mbe amatavahe bamwe ati amatava kwikinga. Amatava va kwikinga. Rero gufata mu mugongo nibaza yuko nka mugenza ushatse gutera intege gushigikira muto ntabari karacamwo kumva yuko uwo muba hafi yaba mu bibi yaba mu vyiza ukumva yuko wamufata mu mugongo. Nibaza ko ico gitahuritse cyane gose. Ego ni misi myinshi tutababona, ni misi myinshi tutabumva nkuko musanzwe muri umwe mu bantu bakora umwuga kumbureho womenyesha makuru. Dushaka kumenya umwagiye he byahereye he bimeze gute? Mutambona he? Kuvuga zibazo zitandukanye nkuko tukubona mu misi heze. Tukumva nijwi basi himbaza Ange Delicia twarakumva ariko reveo wambona hehe mugabo ko je nari nihoreye atanamwe nari navuze ko no munsi nihoreye ko ntigeze mvuga ko oya twe tuba tukuzi dushaka kumenya byagenze gute umuntu agutorera hehe. Nibaza yuko aho uri kuravuga ko ari kuri yakamo uye igihugu turimo kiradusaba ko kuticara kuronderana mpaka gukora cyane. Nivyo kuri akamo nyene naho nyene narahakorera bitavuze yuko ko ntahakorera ariko birakenewe yuko nejo bonde shobora gukora nkashika kure ucubibona nawe. Bitavuze kandi yuko niho nkiri se ndahava. Ushobora kuba wewe utahambona
ariko sindahava Cane imirimo ihari muri akamo ni myinshi cane ubu nabanje guhereza bariko barahakorera gatoyi ninaza nzoza hamwe n'ivumbi ritumuka uzoza uhatwika mve cane n'ivumbi hamwe ritumuka ego muri bamwe batwitangiye mu uyu mwuga wo gukora icyo bitwa ubumenyesha makuru tuye twaje tubasanga muri ndani kumbure nimwe mwatweretse umwongo uhuma n'udahuma dushaka kumenya ibi bintu ego usanga bigoye kandi hari igihe usanga umuntu abikora kubera impano ugasanga n'abandi babikora kubera gukora cyane dushaka kumenya mwebwe ibi bintu bimeze gute biraborohera ni cyahe kibazo kirimo bino bintu komenga bamwe barabijamo ugasanga bamwe babivuyemo bakongera bakabigarukamo ni cyahe kibazo cyo bakiri bino bintu. Merci beaucoup mbajije ikibazo ciza niyo mpamvu ubuzima bw'iwanje burakunda intahe siko témoignage uno munsi ndashobora kubona kanaka afise amagorofa angahe afise ibintu kanaka afise yo yashitse rero wewe kanaka wacu ushaka kumera nkawe utumvirije canke utaravye utahaye umwanya bijya bintu yoba yarahuye navyo datwaye ndakubwiye ati ndakunda intahe cane nyimba nararonse iki ntemwanya mbwira nagishitse ko gute mbwira ati nakironse gute rero umbajije uko novuga yuko ntaho ndashika kandi ndabimazemwo igihe kinini ataho ndashika ushobora kuba wibaza ati ntaho ndashika mu bintu bigaragara cane ariko hambavu y'uwo mwuga uramaze kumpa ibintu byinshi cane ntumbaze ivyo ari byo zobukotse uramaze kumpa ibintu byinshi kuko uno munsi nyimba nicara mu kintu no munsi ejo nkaba ari co kintu nkirimwo n'ubu gushika amagingo n'ubu bitavuze yuko ataco ndabikura kandi rero bino bintu twumvikana abantu babikora barabizi surtout cane nko ku marezo social ushobora kuba uronka amahera ariko si bose bayaronka uramutse urashobora kuba uriko urakobokera ikintu asha na mpaka ariko ejo ukakironkeramwo uburyo si uko utatanguye uri kawo uri hasi ni ca kintu usanga carakuvunye levi uno mwuga urumva ni umwongo uhuma n'udahuma urahuma rero uyu wowe urabona uno mwuga uraruhisha surtout nk'abana b'abakobwa barabizi cyane haba hamwe ama challenge menshi naje gara ama challenge nahuye nayo ewe nije ndabizi rero habamwe ibintu byinshi ego nivyo haraho naciye hanshi maze guca ku ma televiziyo atandukanye niki ariko by'ukuri ndi mu bintu kandi nkunda noneho nivyo nigiye ndabikunda kandi cyane ego none hari ikintu waruvuze ngo ahantu harabaye ibintu biba bigiye bigoye cyane cyane ku bakobwa kubera iki ku bahungu kubera iki cyane ku bakobwa cyane ku bakobwa nibaza itangazamakuru barabizi cyane surtout nka twebwe usanga turi nk'ama YouTube nk'amaki bisaba yuko ari bya bindi turahatarisha kugira turonke ya views kugira turonke ya masabone urumva udatumiye umustar ibi nibi ntibikunda iki urumva rero umustar ntugire biroroshe nunguremo amajambo bon fata yuko ku mwana w'umukobwa n'ukuri sishatse guca hirya no hino ni ikintu kiba kigoye cyane ni ikintu kiba kigoye kuko hariho ibintu byinshi utegerezwa kwitangamo kugira nawe ivyo bintu bigira cyane gose ego kandi ntaguciriyemwo bitavuze ko surtout nk'umuntu afise televiziyo yiwiwe ufise ushaka guca ego nivyo urahura n'ama challenge menshi mwana w'umukobwa umbabarire bitavuze ko bidakunze wose umugisha wawe icara utekana urabikindi kintu ukora apana kuja kwiyonona apana kuja gutanga ivyo utanga motive ngo nuko utegerezwa gushika kure nuko bigenda gose icara utekane ivy'iwawe wavyandikiwe ni ivy'iwawe utavyandikiwe si ivy'iwawe daba ama content hajya ukora meza ahanurana hariyo amadeba reve abantu uye dukeneye mu mitwe kumva hariyo amadeba tuba dukeneye abantu
babe baraduhanuramo kandi ashobora kukuzanira ayo maviews mama wishakira bitavuze ko utegereza gutumira kana kugira ngo televiziyo ishike kure ego aho rero numva mu kindi kintu mwibi bintu haragera igihe duhura n'ibibazo by'abantu dutumira ego harabubwira bakemera n'abantu ubwira bakanga n'abandi ugenda mwabyumvikanye ntibikunde dushaka kumenya iyo ntambamye wowe warigeze guhura nayo rimwe kabiri niyo mpamvu ndakubwiye nti Devi aha aye wamaze gushika ku basabone mama uba wumva ko umutima wawe uremurutse ukumva nyene uraryohe ubabonye abo basabone uca wicara ushima Imana kuko hari abantu uba waraciye vyagugoye na mpaka ntivyoroshe urashobora kubwira nk'umuntu reka ntangure nk'umuntu uba wabwiye abo sindavuga babandi uba warondeho bakakujya sine k'umuntu uba wabwiye sha ni televiziyo iraho nakoze ko bobo twagira donc vyaberaho ikibiriraho en direct nyene barabigira rero ikintu cari gihari byasaba yuko bakora na cover y'umutumiro no musaba hari uca wumva yuko ibintu vyaberaho ikibiriraho live umutumire waraza bakakubona bakabona ko tutabeshe can you imagine watumiye nka wa muntu azwi abantu benshi barindiriye bakaca basanga ntaje aratwandikiye byangoye ibi nibi akaca twandikira hasigaye nka 20 minutes kuri batse 20 minutes ibintu nikibiriraho uvyumve umve ngene ibintu bibabaza akaca twandikira byangoye hasigaye 20 minutes shanke ntigeze yeskiza kuvava basi turabukundi kuntu tubigira canke turabukundi kuntu ikiganiro tucanira ahewe akaca avuga ati byangoye sinza umve ngene ivyo bintu bibabaza ikiganiro nikibiriraho ariko wumvikisha ngene ivyo bintu bibabaza aho rero nturondeye babandi nabo bakujya sin kabisa ukabona ko yakwandikiye wamwandikiye plutôt agasoma message ntiyishure birababaza abantu b'Imana mbe aho hantu ushitse ufashije mugenzi wawe nawe ukahamufasha ukahashika akahashika ikibazo kiri hehe ngaho ni byibura basi nyimba uvuga ati ivyo bintu vyo ukene urabirihisha bakabiriha bivuge tukurihe wumva ko udashobora gufasha mugenzi wawe hari abantu baba usanga bifitiye ku mufuko bivuge basiba kurihe yego bivuge bakurihe dushaka kumenya nka mwebwe mukunda guhura n'ibyo bibazo canke abandi bagiye batandukanye ego bimaze kugenda uko nkawe uba watumiye uwo muntu canke se wamwavuganye ubyifatamo gute bigenda gute hoho bishitse mu kindi gihe akakubwira ati naronse umwanya ubyakira gute Devi ico taraboncerekwa no kuramba je rero ndagutera inkuru umutima wiwanje ukungene umeze ndashima Imana cyane ko Imana yarampaye umutima ebana wo kwakira ikije cose canke yo kure kuri kigiye cose yego sinzi ngira nikora ata televiziyo yanje fisi navyonzi sinzi ico ndindiriye ahubwo nanje vuba cyane ngira turayibona yego soon yego je sinzi pe muganagira ndakubwire sinzi ko gusa narumva nyene ko bimbabaje kandi yari televiziyo wundi nyene nakorerako narumva ko bimbabaje mbe uyu muntu no musade ko nyaha aye wewe jo bomudekonera iyo byifatamwe gute rero ikibazo kiri byarambabaza kumva ko umuntu tumira no mutsi tumutumiye basi ntunacegwe kuko nibisanzwe gucegwa birashika utume basi ucegwa na gato uhashike ariko kucumara ikiganiro gitangura 11 ukacu ufata saa 4 zirageze zirenga ko ukacuvuga ngo sinze vyangoye ariko wibuke ngaho ko hariho nabandi ba journaliste umutumiraza nabo bagacegwa nk'isahiye erega niyo mpamvu burya sindiko mvuga urumva nuwo mu journaliste nawe nyene ndiko ndamuvuga burya ndiko mvuga abantu bose ico udashaka ko bagukorera ntukagikorera abandi urumva uno munsi ashobora kuba ari wewe no munsi bariko barakwinginga bagutumira iyi si irazunguruka
kandi iyi si iragoye nta muntu yigera yifasha n'umunsi wa rimwe wamukeneye umuntu agufasha siko urumva wamukeneye umuntu agufasha buri gihe iyo bija hose umuntu arakenera mugenzi nubwo mama wawe yoba afise amahera angana gute ntureka kumwonka ngo motive ngo nuko afise amahera ntureka kumwonka ngo nuko afise amahera rero niyo mpamvu ndakubwiye nti nubwo bizogenda gute haduga hamanuka nta muntu nabajya abantu baba bakomakomeye bafise amantuze ndakubwiza ukuri nta munsi warimwe ndigera bareka kuvuga ati utaragira sabone kuri televiziyo yigira ntibirabaho kamarika kandi wamukeneye urumva naho uba wujuje gute wamukeneye ku umuntu yamagufasha yamarenza ko vyabiri uraronka siva ukagumusha urumva rero niyo mpamvu ndakubwiye nti buri gihe uzokwamukeneye umuntu agufasha nubwo bizoba bigenda gute uzokwamukeneye umuntu agufasha rero isi irazunguruka niba buno munsi bariko baragukenera ko ubufasha ntubikore nawe umenye yuko ejo hawe hariho umunsi umwe nawe uzosaba ubufasha ukabubura ego dushaka kumenya ni Ange Delcia turi kumwe himbaza ibi bintu hariho abantu bavuga ati yamara je ibintu cye nanje no bitangura gute abantu baba batandukanye kuko uraza ubwa mbere biba biteye ubwoba dushaka kumenya wowe ibintu mu kubitangura byagenze gute umutumire wa mbere reka renda gutera inkuru buryo ubwoba ni ingwara mbi kandi cyane ubwoba ntaho bugushikana nta nico ukora nta nico ugira jewe ndavyibuka ukungene nabitanguye natanguye ndahantu mbabariye naho mvuga ni no kwiradiyo mbere kumva zumute ni no kwiradiyo natanguye ahantu ndi muri stage ndi muri stage n'ukuri ndabitangura kuko urumva ko ari byo nigiye ndabitangura ndumva nyine bitesa gusa nyine ava narumviriza iradiyo iraho nkakunda n'abantu baraho mfise n'umuntu nigiye ko cane umuntu araho nyene ego mfise n'umuntu nigiye ko nukuri merci kuko narakunda iradiyo nkakunda kumviriza iyi radiyo ikiganiro kiraho caba mwijoro sana nkaba ndi concentre nico kiganiro nkacumviriza nukuri narumva nyene ko ari ibintu bitese kurumva ko ari byo nigiye camvuga ati je nanje ntegerezwa de narabikunda kandi cyane camvuga ati umunsi umwe ntegereza kubikora nanje ndacaje nyine ahantu muri stage kandi si stage yasaba ishuri nagiye jewe ubwanje ndisabira stage ndavuga ati reka nanje nje kubikora ndabe kungene gerageza iri murabe urumva ko televiziyo yaba iradiyo byose ndamenyereye yego cavuga ati wow bya bintu vraiment birandyoheye wanashima rero byarandyohe kandi wumve ngo nari muri stage ntikara n'akazi sinovuga ko kara akazi nari muri stage si stage uvuga ati ndiko ndahembwa ndiko ndagira iki urumva mvuga ati no nibi bintu kweri ndabikunde inkiri muri stage ni naba arakazi naho ntembwa bizaba bimeze gute ukunda kurusha cha bigenda uko rero ndiko ndatera intege umuntu reka ubwoba ico ni cambere ndagutera inkuru nyimba hari ikintu kigoye kinagoye kandi cyane kubona imbere yiwawe kamera Revi nawe urabizi intro yonyene intro kugira uyiheze umva ni za hello guys kugira uyiheze vyonyene ni ngorane reka ubwoba kamera ikugeza imbere utari umuntu yimenyereye uranajugumira na mpaka rero ufise aho ushaka gushika ubwoba n'umwasi mubi kandi cyane ufise aho ushaka gushika ifokani donc we focusing na mpaka kuburyo uvuga ati jewe ahantu nkeneye kuhashika uraba uko ngene bigenda udashika kure tu nta kigoye ego nabivuze biragoye bien sûr ariko wihe yuko utegerezwa kuko nyimba urumudandaza ni ibintu bibiri guhomba no kunguka ivyo urabigendana rero uzi yuko nawe ushaka gukoresha televiziyo menya ko uzohomba gute uzohomba hari imitari uko urashiramo kuko si televiziyo uzoba uguze
yaduze cyane biravana mugabo naho nyine naho izoba yaraduze bisaba ko ushiramo imitahe yiwawe gukora cyane rero umenye yuko uzohomba canke wunguke yego mwebwe ibi bintu mwabikoze mwaravyize ariko hari abandi babikora batavyize kubw'impano yabo canke se kubwo umutima nama wabo basunikira kubikora dushaka kumenya rero nkwereka akarorero gatoya cyane ndaguha anyene n'umwanya uyu uko uryamye no munsi ewe si uko uvyuka wiyumviriye kuba umujournaliste bikuvako nivyo wigiye wewe oya sivyo nigiye ariko nivyo uriko urakora nivyo ndiko ndakora voilà ariko ngomba kuvyiga na binonosore niyo mpamvu ndakubwiye ushobora no kutavyiga ariko ukabikora uno munsi ugasumvya wa wundi yavyize kuko uno munsi sinzi ngeno bivuga turiko turakora ikijournaliste novuga ati ni mu bundi bushakashatsi ni buki ntavyo nzi n'ukuri pe rero ushaka kuvyiga ni bon it's okay ushaka kuvyiga ni sawa mugabo mu gihe naho nyene wumva yuko ushaka kubikora ufise amashure canke udafise amashure ucuraba ahantu ucushira ku munzani nihe byorohera ku muntu abikora yaravyigiye n'undi abikora atavyize Devi ico kibazo nibaza ko gitahuritse wigiye ikintu urumva nyine ko ubigifitiye amashuri wowe waracigiye ubikora ubifitiye confidence yes alors ubikora nyine ubizi uziti nshaha angenduko sico kimwe n'umuntu abatavyigiye birumvikana ego tuba tuvuze ibintu bigiye bitandukanye n'impanuro nyinshi ego muri misi henze haraciye abantu tuvuge nk'abanyarwanda bagerageje kuvuga nabi umukuru w'igihugu cyacu sawa ariko abajournaliste bamwe hari ikintu bagiye babivugako n'abandi bagiye batandukanye ushaka kumenya wowe nawe wabivuze hiki kumbure ko tutigeze tubona kumbure nka post yawe ivuga ku ibyo bintu merci beaucoup je nibaza yuko birababaje kandi cyane rimwe uri mu gihugu ico gihugu nibaza yuko ukirimwo niyo mavukiro yawe ni igihugu kumbure sogokuru umuhisi Petero Nkurunziza hari ivyo yashinze arashinga yuko abana bavuka ku buntu uri mu gihugu mu kuvuka wakivukiyemwo ku buntu kiretse ugiye mu za privé ni bon wakivukiyemwo ku buntu wize ku buntu urumva rero nyagihugu ukibayemo mu mahoro n'umutekano ariko ukaca wubahuka igihugu urimwo basi nego n'ubwoba uri mu mahanga siko nubwo uri mu mahanga ariko ufise aho wavuye la fois passée niho nari kuri live raho y'abantu batari ino ego hashatse kubamwo imishanira donc tuko hari debiraho twariko turavugana rero hacavamwo umwe aravuga ati jewe nubwo bizoba bimeze gute nubwo nzoba nararonse nationalité ya hano ndi urumva uwo muntu ntari ino nubwo bizoba bimeze gute sinzoshobora gutuka igihugu canje uwo ni wazi igihugu ico arico ariko vyamara kuva ku gihugu ukacutuka n'umukuru w'igihugu bantu b'Imana ndavuga simvura ego ushobora kuba wumva yuko we muri wewe ibintu vyose ni amina ikineke ariko nababwiye ni vya bindi nyene isi irazunguruka nyimba uje kumutuka uno munsi mu maso yo haboneka uri kuribaza ko bizogenda gute uri kuribaza ko bizogenda gute yama yarekuye abantu ibigongo vyo mu mpimba aherutse kurikura abantu benshi cyane kudashobora kwibaza kuri ivyo basi kudashobora kwibaza ko uno munsi umuntu ashobora kuba bimeze neza we ubayeho mu mahoro basi wiyubahisha ureke gutuka umukuru w'igihugu c'u Burundi bikumarira iki umututse bikungura iki arahari none uramutuka ngo aveho basi naho hari kibazo uramutuka ngo aveho evi ukarongora imyaka 2 imyaka 3
imyaka 4 nakaroni ndiko ndaguha imana ihari iki kugumijeho nubwo bizogenda gute ntibizokunda uzoguma uruko uzoguma uhagaze bien sana rero hagarika nibaze ko bariko barakumva baya byagiye bivugwa mu mihingo ibitandukanye birateza n'uruhagarara ariko tubabwira abantu bose bafise izo nzira ko bogerageza bagahindura ingendo je nibaza ko nivugiye ati hagarika birakwiye sindi ndaja kuvuga menshi iki nta kintu na kimwe ndimwo kandi badahagaritse burya bizokomera badahagaritse ubu turica bafitiye ikigongo na gikeye urumva yuko nawe umukuru w'igihugu si umuntu wo gutukwa si umuntu wo kumenyerwa ntabwo bamuhangara si umuntu wo kumenyerwa mugerageze bashe uwo nyimbo ari vyo uriko urabona bitameze neza icara usenge erega nawe arakeneye amasengesho yiwawe cyane gose sengera igihugu sengera indongozi nuko tuba tuvuze ibintu bitari biki nibaza ko tuvuze ibintu bitandukanye kumbure byubaka imitima ku mpande zose zitandukanye ego mu kurangiza ikiganiro nake kantu akajambo kanyuma worangiza ko nk'impanuro kumbure ku bantu babagiye batandukanye cyane cyane abo mukora umwuga merci beaucoup kugira ngo dusige inzira amavuta kuko ngo wagiye ntiyagarutse nyamazi yazindutse agezeho arumva jewe ico shaka kuvuga nibaza yuko nabivuze hano hantu hari umwongoma n'udahoma n'ukuri ni ahantu hari amahwa ariko senga iyumvire eske ivyo ngiye gukora ejo bizongira ingaruka izihe apana kuja mu kintu huruduke ugikore ngo nuko ngo nabuze akazi ngo ntegereza guhubuka yego nukuri oya vraiment iyumvira uvuga ati nyimba iki kintu ndakirimo bizoba bimeze gutejo eske kizonzanira ingaruka nziza urabe n'ivyo uriko urakora ko ari vyiza kuko nyimba ari bibi urumva yuko azoba ari ibintu bigoye kandi cyane rero iyumvire ivyo ukora urabe ko ejo bishobora kukuzanira ubuzima bwiza kuguha kagafaranga uriko uragira ntute ubwiza bwawe ntute yawe umubiri wawe udandaze ngo nuko ukeneye gushika mama kuri w'abasabone kuri ya ma views kuri biragoye kandi cyane rero ico nobabwira uca muri iki ejo kikaba ciza ndanabibutsa yuko amazi akomeza igi niyo yorosha ikiraya amazi akomeza igi niyo yorosha ikiraya amazi ashusha yego byose ni amazi nyene ashusha uravyumva yuko hari ubuzima bumwe bubaho bugakomera hariho n'ubundi buzima bubaho bikanga rero kuraje ushaka kubikora umenye yuko nta corosha hano mu isi nta coroshe rero ubeho uzi yuko ejo fendofe ushobora gushika ku ihangiro ryawe kandi ubeho uzi yuko Imana ishobora kugukundira ikagushigikira cyangwa ukaronka abantu kandi ugerageze ube umuntu w'abantu shareve je nivyo bintunze pe cyane gose nukuri sinobabesha nukuri nivyo bintu umuntu n'uwundi umuntu agirwa n'uyundi sinokubesha nukuri ahantu gutemonya ibintu je naciyemwo ama challenge mva novuga ati ibi bintu pe iyo ntaza kuba ndi umuntu w'abantu iyi feedback simba ndayironse cyane gose rero gerageza witonde umuntu w'abantu ntugendere hejuru umwana w'umukobwa umwana w'umuhungu merci yego Devi kandi nawe ushaka courage vraiment courage mutware arano nakubonye muri muzaferuje ni buke yego vraiment mugabo sha uje nk'umwotsi wewe bagucu oya ni buke ntaho biraje ntaho courage kandi vraiment biratangura yego naho nyene vraiment
murakoze cyane kuraje aba diaspora nibazemwe bagutemwe imitahe aba diaspora nibatubona nibagutemwe imitahe ego reka ndagushimire cyane ya merci nongere nshimira abantu bari kubadukurikirana kuri Burundi nshimira abantu bari mu mihingo ibitandukanye abari mu Burundi abari hanze y'igihugu mwese mukomeze guhezagirwa mugire imigisha myinshi ngira tuzoba dusubira hama nibaze nama ko twongera kubakenera muzotwitaba emwe jewe urabizire jewe vraiment ni vya bindi nyene ikibanza ni kimwe ahantu ni hamwe ntaho ngiye urabizi ni hahandi nyene ko ubundi twarana gikoze mugabo kirapfa sinzi iyo yagishize umugabo je sinzi ico ashaka twarakoze ikiganiro nzi ngo uyu munsi ahubwo je sinzi n'ukuri tukigira live kiri kuri live nobabwira ivyabaye sinzi ariko vraiment merci yego yari himbaza Delicia kuri Burundi na Revisi bye bye ndabakunda cyane